Bigira muri UEFA Europa League. UEFA Europa League uyu mugoroba Manchester United kuri Old Trafford bafise equipe yitwa Atletico Club de Bilbao. Ibitsindo bitatu kubusa. Equipe Manchester United yaboneye mu gihugu ca Espagne bibagarukanye muhira kugira ngo barabe n'imiburi buri ko bashobora kubungabunga umusaruro baboneye muri Espagne kugira ngo bashike muri final. Atletico Bilbao igiye gukina bivugwa ko Iñaki Williams badahari kugira ngo bafashe iye ndetse na Oyhan Sunset abo bose ntabahari equipe barayinwa hari ico bafise nk'akagozi kari buze ko bafashe imbere ya Maguire na Robben Amorim. Mani uno makite bwo muri Europa League niyo equipe itaratsindwa mu nkino za UEFA ku mwaka watangura. Atletico Bilbao muri match yare bari bafise ibiharuro bivuga ko uno mwaka batari bwatsindigwe mu kibuga iwabo mu gihe bariko kina UEFA Europa League. Ariko nimba ari equipe ya Mani tuvuga ngo ni equipe mbi ikaci gusanga muri Bilbao ufise abakinyi yagutsinda bitatu kubusa kwajuja kuyishura match ruturuka isanga muhira utagira abakinyi batatu beza ufise mu gihe equipe yo iri mu bihe vyiza itari kwibona kushora kuronka qualification muri UEFA Champions League biciye kuri classement mu Bwongereza mugabo babona ko gutwara Europa League bishobora gutuma Manchester United igiriki itwara rino higanwa encore une fois baga projecta muri finale bagasanga bashaka kwinjira muri finale bari motive imbere tutunamo Spurs zisanzwe mere no mu Bwongereza imeze nabi gusumbabo. Nivyo Ernesto Valverde ajanye equipe y'ibice ituzuye ajanye equipe itagize iki ituzuye nababwi Iñaki twabwiye Iñaki Williams ntarimwo mwene wabo Nico Williams ntarimwo ndetse n'umwe mu bakinyi Oyhan Sunset nawe ntagira iki ntarimo mwino equipe. Bisobanura ko Mani yagarukanye Amad Diallo hameze neza Mani yagarukanye Bruno Fernandes ari gutsinda buri mwanya Mani yagarukanye hari Maguire mujura Lamine Yamal gucenga abakinyi bose bahuye nabo Mani iri kugaragara urwego iriko n'urwego rwiza rwaye n'iyoro Mani imeze neza muri make. Ndakubwiye ko hano ino equipe ya Bilbao ishobora kubona no kino igena rusezerero itararukina. Undabira ko kantu ukantangira hariya hirya ngo iyi niyo shusho ya equipe yitwa Manchester United muri championnat para muri Europa League muri Premier League niyo shusho yayo. Aha ni muri Premier League bazane muri Europa League naho muri Premier League Manchester United uko kibigaragara Mani boneka nubona iri kiraje nubona nguri kije imbere iri kije inyuma ikica urahiguka yibu agatereke kuri YouTube akazana ari nakamurunki akazana mubona ivyayo Manchester United muri Premier League kabisa biragoye kugira ugisobanukirwe atariko muri Europa League hari Maguire yabaye Lamine Yamal kazane neza bwana Clovis niwe turi kumwe yiri Mani muri Premier League oya Europa League je ndibaza ko Robben Amorim ino Europa League ishobora kumuvugira bakamwongera umwanya muri equipe ya Manchester. Mani igira Europa ntiratsindwa match nimwe muri Europa League imeze neza iraguka hano bari finale tu ariko finale yaza kwikina Abongereza amahirwe menshi ariko abantu turaba babicane tukarenza iyi shusho ya Manchester yantwengeje n'imbavu zirange iraraba imbere iraraba inyuma aba ku ruhande yabaye
gatoya sinsubiye inyuma mugandi wutse ikintu ndibubwira abantu bari kwimvira ko Inter domira icyo haramunyandikiye ngo wapi ngo Inter mirongo irorerwa na finale bro ino ligue ni beje ni bayitwa ngo ni ligue ngo ni Farmers League ngo ni ligue y'aborozi ngo ni ligue isanzwe mugabo rabi no parcours yande ya Paris Saint-Germain muri Champions League Paris muri Champions League umwaka yatsinze Liverpool irayikuramwo itsinda Aston Villa irayikuramwo itsinda Man City irataha itsinda Arsenal bakuyemo Man City muri barrage quart de finale nako ni huitième de finale bakuramo Liverpool quart de finale batsinda Aston Villa demi finale batsinda ikipe ya Arsenal imigwi ine yo mu gucombo y'Ubwongereza imeze neza that's why ndi kwabwira ati ino ekipe muyitinya Paris Saint-Germain igeze finale ya Champions League bayitinya ikipe yitwa Manchester United rero igiye gukina uyu mukino yaciye mu nzira itoroshe kuko bakinyira ikipe ya Sociedad kwa Sociedad banganya kimwe ariko bashitse muhira bayitsinda 4-1 ikipe Olympique Lyon ni ikipe yabagoye bibiri mu Bufaransa ariko 5-4 mu gihugu cy'Ubwongereza hari Maguire hari ukuntu nyine bona muri Europa League biriko birakunda arabacinga kabamara ko biremera kuko hani nawe yabafashije mu gihugu cya Espagne 3 bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza bameze neza iyi ekipe ya Bilbao bagiye gukina biragaragara ko nta kidasanzwe ariko yishitse ngaho yari kuye mu ekipe yitwa Rangers 2-0 aggregate kuko match yo gutangura bari banganije 1-0 ariko nawe yaciye mu nzira arimo ekipe ya Roma bayikuramo yabanje kubatsinda 2-1 ariko muri Espagne bayitsinda 3-1 ari naho havuye akantu kavuga ngo gutsindira muhira Bilbao muri Europa League uyu mwaka vyagoranye ariko Manchester yabaye Manchester no mu Manchester bwayo 3-0 nibaza ko vyari bihagije twigire kwa Bodo Glimt uyu mugoroba baraza kwakira ekipe yitwa Tottenham Hotspur ya Ange Postecoglou mu majambo yiwe n'ubu ndayibuka yaranse kumva mu mutwe umwaka wa kabiri ntegerezwa gutwara igikombe cari cyo cyose ku buryo ati mu mwaka wa kabiri ntegerezwa gutwara igikombe cari cyo cyose Bodo Glimt match yo gutangura bayitsinze ibitsindo 3-1 mu gihugu cy'Ubwongereza basohotse bafise impamba y'ibitsindo 2 birenga kuvyo Bodo isabwa hari gitangaza two kwitega muri uyu mukino canke Spurs still irabandanya iyobore ndibaza ko Spurs ifise amahirwe yo kubandanya iyobora bishobora gukomerana Manu mu gihe ho bitwa Angelos Postecoglou yo gumana akantu kuko buri mwaka wa kabiri ashobora gutwara Champions igikombe mugabo nivyo kuri ekipe ya nka Bodo Glimt bayiboneka ko ibitsindo bibiri an avance imbere Tottenham Hotspur ari ibitsindo byinshi mugabo ino ekipe Tottenham Hotspur ni ekipe yatanguye championa isa nk'imeze neza mugabo uno munsi ni ekipe iri kusubira inyuma buhoro rero naho benshi batari kubibona canke se batari kubiha amahigo sindi uvuga ngo Bodo Glimt ngushaka kuzigatera montada ekipe ya Tottenham Hotspur mugabo hampande ya yine ekipe ya Atletico Bilbao burya Bodo Glimt nishobora kuza ndabira parcours yabo ni bashobora kuza bakagerageza kugira ikurondera ni muri buri bitsindo bibiri mwiza mu gihe Tottenham Hotspur kusa kandi bo biroga gusumba ko Bilbao yo bironka mwiza mu gihe Manchester United erega Bodo baciye mu nzira yari irimo ekipe ya Lazio de Rome nibaze berimenye ekipe ya Lazio Rome berimenye ekipe ya Lazio muri quart de finale bayitsinze 2-0 kwa Bodo ari naho Spurs igiye ariko Lazio mu Butaliyani ikisinda 3 nkiyo Spurs itwaye kwa Bodo ndetse tubona kubwiye raba iyi match muri ahari quart de finale ra 8e de finale raba 8e de finale equipe bakuyemo
reba ko atari ninde Intrank oya Intrank yari mu nzira kwa Spurs iko Spurs zona Zedar Kumar yari zona Zedar Kumar zari mu nzira kwa Spurs inzira imbere uko bakina na Roma ndabiriyo ndiko ndabwira ino nivyo biragoye kuyumvira mugabe no Tottenham Spurs tari serie mwino miss idafise James Madison yatsinze igitsina muri match avuga ngo akagira iki akana tanga pas decisive ino Bodo Glimt mugira iki munayitego mvago muna tunayitondera hano mu maziro nkino bari bakuyemo FC 20 oya Olympiacos Pire reka turabe bakuyemo Olympiacos Pire Olympiacos match Bodo bakubise 3 muhira iyi equipe Ange wese nabikubwiye Ange yitonda Tottenham Spurs ugira ngo ibanze be karifye itanguze igitsinda mu izamu rya Bodo ari ukabona minota 15 ya mbere bari igitsinda Mosher ibisigaye ntuze kubimbaza uzoze je umbwira ivyabaye Bodo yabanje ifata Olympiacos ikubitira muhira 3 kubuso bagiye mu Bugiriki baratsindwa nashaka hanyuma Lazio Roma iranyomboka baca baja muhira kandi bakira Lazio bayikubita bibiri ariko match yo mira tishake mu dutsinda nta kibazo Lazio kibazira baja mu matirobi Bodo biragiye Bodo bikuyemo n'uze Lazio Roma mbwira bukomezi bwa Tottenham Spurs ifise jenda ibitsina bibiri nabwiye ko Bodo Glimt byoroshe kubishira mu izamu rya Tottenham Spurs gusumba uko Bilbao urebeye nako yobibona ndanabwiye rero ko hano Angelos Postecoglou imbere ko yumvira igikombe abanza ave hano hantu abanza ave muri Sweden kwande kwa Bodo Glimt iyi equipe ya Bodo gushikora mwanya ni equipe ya kane muri championnat kuri journée ya 18 iraza kumwinywesha amazi Ange araza kuyanywa kabisa mu nama naho barakina uyu munsi Fiorentina inyuma yo gukubitirwa muri Espagne bari muhira uyu munsi bari muhira baza kwakira equipe yitwa Real Betis kazi karacari kuri bitsindo bibiri kuri Real Betis bajanye mu Butaliyani bibiri kuri kimwe Fiorentina harakani hava iza gukora uyu mugoroba yo nangakora mugabo Betis imeze neza cyane Betis imeze neza pe biragoye ko Fiorentina boza kuba baremonta mugabo Betis imeze neza rero nkubwiye ko Betis imeze neza nimwe mu migwi idatsinda ngo kwitsindira muhira gusa mugabo ni nyuma yo muhira mvabone equipe itsinda cyane nje nakubwiye ati hano Betis ishobora kujya irondera igarizo kandi cyangwa ikayironka mugabo icyo nzi nuko Betis ishobora kubona igitsindo mu izamu rya Fiorentina mugabo bigoye ko Fiorentina ibona ibitsindo biri mu izamu ryande rya Betis equipe izibira neza kandi natsinda ibitsindo Antoine ameze neza araguruka za ino finale ya Chelsea na Betis ubone ntituri buze ngo turabe ngo Chelsea ngo yakira ngo Jugase na vyaraheze vyaraheze hano vyaraheze nabo baza ko bari mu kibuga Stamford ni saa 3 match za kubi saa 3 ndaza kora match ya Man U na Bilbao ndabe ko ari ikintu kivayo Man U na Bilbao turaraba ko akantu gashobora gukora ariko match ya Bodo Glimt Tottenham Spurs niza kwa match y'umunsi arapfa umuntu match zibiri z'umunsi ni hano Bodo Glimt Tottenham Spurs Y Fiorentina na Real Betis Y Man U Bilbao mwizamu ya Bilbao batrekaho bibiri